soma komazi reka tugaruke neza na neza twinjira n'amakuru yacu yo kuri no musi wa kabiri igenekerezo rya 2023 kwezi kwa 2024 neza na neza amakuru yacu turaza kuba tunahera hano mu guhugu iwacu ku basore basanzwe bakinira equipe nationale intamba mu rugamba neza na neza ubona ko babandanije n'ubundi bakomeje kubandanya bagira byiza canke bakomeje kubandanya banahindagura imigwi neza na neza reka tuyahere mu gihugu cyane mu gihugu cha Tanzania neza na neza nkuko twari twaje kuba tunabibabwira ati uwo bita Justin Ndikumana nyegori musanzwe muzikora nyegori w'intamba mu rugamba yarasanzwe asamira equipe ya Coastal Union mu gihugu cha Tanzania ubwo bari bamaze kuba banumvikana na equipe yiwe ndavuga equipe ya Coastal Union ndetse na equipe yitwa Amutibwa Sugar nuko byamaze kuba bija hagaragara yuko uwitwa Justin Ndikumana agiye kuba yerekeza muri equipe yale ya Amutibwa Sugar byamaze kuba biba officiel kwitangazo ryaje kuba ari nasohorwa na equipe iyo nyene ubwayo navuga Amutibwa Sugar equipe yitwa Amutibwa Sugar yaje kuba itangazo yuko witwa Justin Ndikumana amaze kuba anabegukira neza cyane witwa Justin Ndikumana umunyezamu w'intamba mu rugamba yavuye kwa Coastal Union yerekeza kwa equipe ya Amutibwa Sugar. Justin Ndikumana n'umugardien novuga ko yabanje agira performance nziza mu gihugu ca Kenya. Acava mu gihugu ca Kenya yerekeza muri Tanzania, aca muri equipe ya Coastal United ikinishisha ca mbere muri Tanzania, hama yerekeza muri equipe ya Amutibwa Sugar. Novuga ko ni n'umugardien ubona ko amaze kuba akoreshwa cyane na equipe nationale ntamba mu rugamba. N'umugardien twamaze kubona nayo ko afise performance nziza, afise nico gihagararo ciza. Nawe maze kugira ivyo yanditse muri football rero vuga ko numugardien neza yuko afise ico amaze kuba atanga muri equipe nationale ntamba mu rugamba nawe afise ivyo amaze kuba yandika muri football ndetse ubona ko neza ko nawe ariko asa nk'uriko araduza niveau uravye niveau yarafise mu mwaka weze muri equipe yahoramwo ukarabana na niveau afise no mwaka kugira aje muri Mutibwa Sugar yo muri yo nganya mu cisha ca mbere mu gihugu ca Tanzania bana ko nivuye urana ko yaduze ku rundi rwego rero vuga ko ni ikintu ciza kuri equipe nationale ntamba mu rugamba ni ikintu ciza kuri Justin Ndikumana novuga ko ni shwa nziza kuba yagiye muri Mutibwa Sugar ko Mutibwa Sugar kuko nayo ni equipe novuga ko imaze kugira ivyo yanditse mu gihugu ca Tanzania ni Justin Ndikumana novuga yuko yagize parcours nziza kandi novuga ngo buri muntu wese bagomba gushima kuko twaramubonye nivyo yagiye atumwa ko mumenyereza itenda iragije azaradukinira inkino zigiye zitandukanye ndavuga mu guserukira rwego intamba mu rugamba ariko nakubwira ngo niyo equipe yavuyemo ya Coastal Union yari ya gatandatu muri NBC Premier League akaba yemeye kugenda mu equipe iri mu kibanza cya 16 ariko umusore nk'uyu turiko turavuga ati nivyo ubuteye intambwe ubundi kuva novuga ngo muri equipe iri mu kibanza cya gatandatu ugahita wiyunga ku masezerano novuga ngo ubundi yasinye amasezerano y'imyaka igera kuri 2 yagiye kwiyunga n'ikipe iri mu kibanza cya 16 championnat abari imwe amafaranga sinshobora kwibaza ko ashobora kuba novuga ngo bamwemereye amafaranga batari kumuha kwa Coastal Union bakayamwemerera kwa Mutibwa Sugar ariko novuga yuko umuvani mwasubiye inyuma tuvugishanye kuri ugiye kuraba equipe agiye mu equipe novuga ko itifashe neza muri championnat nkuru yo mu gihugu ca Tanzania mu ugiye kuraba ni parcours nziza y'umukinyi Justin Ndikumana kuko kuva kwa Coastal equipe iri mu kibanza ca gatandatu ukaza kwa Mutibwa Sugar novuga ko irevre Mutibwa Sugar ni equipe novuga ko itahagaze neza mu ugiye kuraba ni equipe nayo imaze kuba imaze igihe kirekire muri championnat nkuru ya Tanzania rero novuga ko ni ikintu ciza cyane ni ikintu ciza yakoze kuko ni equipe ona ko izoba muri kimuha gafaranga novuga ko kameze neza rero novuga ko ni choice nziza yagize kuko muri equipe yagiye mwazoba ari karakina kuko twagiye tubona uyu mukoce cyane ndayiragije ahamagara keshi muri equipe nationale abakinyo bariko barakoresha mu equipe yabo rero novuga ko kuko ugiye kuraba nk'uyu mu gardien wundi usanga aba Jonathan ugashaka ko naba ba Onezime mu makrebe yabo nabo bariko barakina rero kuba yagiye muri Mutibwa Sugar we hanini yagiye guharanira yaharaniye equipe ashobora kuba yojamwo akaronka uwo mwanya wo gukina hama kongera akaronka na salaire imeze neza we ntiharaniye kuba
yoguma muri ekipe imeze neza nawe yaharaniye interezi y'ubwiwe kuko ni Justin Ndikumana kuva muri ekipe iri mu kibanza cya gatandatu cyangwa ikindi kandi yarasanzwe ari n'umutitirere ukaza kuba wemera kuja muri ekipe iri mu kibanza cya nyuma ishobora no guhitibuka ihiganwa ndavuga ekipe ya Mutibwa Sugar kibishobora gukina ishobora gukina kibisa amanota agera ku 8 kuri jurune yabo ya 14 ibyo nabyo nibyo bizoba kuba binashira hasi ndavuga performance yiwe kuko yari umusore yakarakinishwa kwa Coastal Union umusore yabanzamo ubwo niyo agiye kuba akurikira ayo mafaranga n'ubundi kuba agiye muri ekipe ya Mutibwa Sugar kuko waza kuraba muri ekipe avuyemo n'iyagiyemo uraza gusanga ndavuga performance zitari zitanga n'ubundi ekipe ntiziri ku rwego rumwe ugiye kuraba kuva muri ekipe ya gatandatu ugasimbira muri ekipe novuga ko iri mu bibanza vya nyuma nayo umwanya umwe niba ari choice nziza kuko uraza gusanga mwiyo ekipe ugiyemo mu gihe ntuze ata precision bagize barakurita abakinyi bagiye kuba bakomakomeye uraza gusanga nawe witaye mu ivyo bibazo nkuko mwariko murabivuga kugiye kuraba numukinyi Justin Ndikumana yampamagurwa muri equipe nationale ko bukiye ko bwije mugana ko bagiye muri iyo equipe novuga ko yagiye kuba ari karondera agafaranga ego twarebonye no ngaha mu gihugu iwacu hari abakinyi bashobora kuba bahindura ama equipe batayahinduye ngo nuko bagomba kuba bayajamo cyane ariko bagiye kuba bakurikira agafaranga rero novuga ko Justin Ndikumana ashoboye kuba yagiye kurikira agafaranga kandi ugasanga niyo equipe ya Mutibwa Sugar nayo yamaze kubimwereka projet yayo kavuga ati twebwe twarangije muri championnat nkuru ya Tanzania tutameze neza tutari mu kibanza ciza muri phase retour turashobora kuzana abakinyi bagiye kuba batandukanye bakomeye muri championnat mu gihugu ca Tanzania hama ntuze filosofi ya equipe igahinduka bamaze kuba bimusigurira uko nakavuga ati ko bamaze kuba bahindura performance bamaze kuba bahindura filosofi ya equipe bakaba banyemereye nako gafaranga ndashaka kwerekeza muri equipe kugira nanje ntegure kazoza kandi ubundi we uvuga uvuga yuko yagiye kubera projet novuga ngo bamweretse nabyo ariko kumwereka projet iyo projet nanje sindiko ndayitahura kuko kuva kwa Coastal Union kipe mu nkino zitanu baheruka gukina bamaze gutakaza rumwe kwa Coastal urumva mugiye kwa Mutibwa bavise intsinzi imwe mu nkino zitanu kipe irahatemba kipe irakora ushobora gusanga no kwa Coastal Union umusore nawe kabisa batariko barumvikana neza ahubwo ubundi amakuru nanje narose ku munsi waje nuko umuvandimwe bamuhaye contrat y'umwaka umwe arayanga nibyo nanje nakunda vuga usanga umusore batariko barumvikana neza cyane na equipe ya Coastal Union agahitamwo kwigira kwa equipe yane kwa equipe ya Mutibwa Sugar yo biriko iramuha contrat yo bayifuza ndetse n'ayo mafaranga ubwo yo bayifuza nibyo ne equipe iri mu kibanza kitameze neza cyane ariko dushobora kubona equipe nayo ubwayo yizi kaduga ibintu bikagenda abimeze neza cyane wani Justin Ndikumana umunyezamu w'intamba mu rugamba yavuye kwa equipe ya Coastal Union yerekeza kwa equipe ya Mutibwa Sugar turamwipfuriza ubwire amahirwe masa muri equipe nshasha no muri challenge nshasha agiye kuba anajamwo ubundi tuja kundi musore niwe musore mwakunze muri equipe nationale ntamba mu rugamba yakina ama equipe agiye atandukanye equipe nka za Vitaro ava kwa Vitaro yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda yaciye mu gihugu ca RDC yaciye mu migwi igiye itandukanye yaragarutse hano mu gihugu akina equipe nka Musongati akinira equipe nka za Kayanza United unawe sundi bamwitane nimubona Emery Kadogo benshi muramuzi kabisa umusore nimero 2 sora nyaruka cyane sore yahoze abica bigacika sorry ubona ko muri no misi yaramaze imisi atagira equipe nawe yamaze kuba yiyunga neza cyane na equipe yane na equipe ya Interstars equipe ifise n'umumenyereza mushasha ndavuga bita Michel twabonye ni equipe ubona ko ikiragerageza kwiyubaka ariko kuva champion itangwe ndavuga phase retour equipe ya Interstars ntabwo irakina bari bafise urukino muri weekend bakinyira Buma muri ariko urukino ntirwaje kuba runaba ariko babije kuba bana profita baza kuba binjizamwo sore namenyereye ndavuga Primus League yacu ndavuga bita nimubona Emery Kadogo arana ko Emery Kadogo ari ikintu kinaje kufasha equipe ya Interstars ku busanzwe ari n'umuzibizo ko umusore ubona ko kuri nimero 2 nawe yagiye kuba anatwereka ibintu bigiye bitandukanye ndavuga kurane go ukuzibira hari nimubona Emery Kadogo n'umusore novuga ko amaze kuba ari karakura yagiye acha mu equipe atandukanye nkuko uyu Bertrand ikarabitubwira umusore yarazungurutse yarakinye umusore East Africa yatswe kuyimara kabisa hayose kuko yarakinye mu gihugu ca Kongo araca mu gihugu ca Tanzania mu Rwanda yabaye igihe kirekire muvandimwe yuko uravyumva aragaruka no nga mu Burundi wacu yakinye ama equipe agiye atandukanye y'abatakaza mu gihugu bundi yarayiciye za Musongati za Vitaro
ni umusore nako ariko asa nk'uri karakura mu myaka bamuzanye muri Interstar mu gihe bari batakaje uyu musore akiri muto uyu Juma Nyenyezi kuri nimero 2 baciye bazana uyu Nimona Emery benshi bamuzi ubundi Juma Nyenyezi asanzwe bakina ku ruhande rw'usatira ari kuri nimero 7 canke nimero 11 ariko ni Emery Kadogo nibaza ko bamuzanye kugira ngo azane muri iyo experience afise ubundi ugiye kuraba azane experience afise muri equipe ndavuga nka ni myugariro novuga ngo nawe yagize byinshi atwereka kandi avec experience yiwiwe kandi no kuvuga ngo n'imyaka afise ubundi hari kinaza gufasha ikipe ya Interstar kuko ikipe ya Interstar novuga ngo yaje kugaragara ibiharuro byayo novuga ngo mu buzibizi byaje kugaragara muri fazare bari batsinzwe ibitsindo 24 bikwereka ko ikipe idahagaze neza muri defense ugiye kuraba ikipe ya Interstar barokrise guhera mu igori muri pre-season phase retour bazana Emery Kadogo bazana ba mediateur bazana umukoca mushasha kushira ko na staff barayiranforce jasemo abantu bashasha ni equipe bona ko nayo kuzana nyuma yukuzana yu Nimona Emery Kadogo hariho byinshi bashoboye kuba bakora nyuma ya kuko nkuko wabivuze ne equipe ya Interstar yahejeje fazare itameze neza rero hariho byinshi bagiye kuba biga banashize habona n'amahera bakoresheje muri fazare ya Primus League kandi ifise n'inkino novuga ngo ziteye ubwoba kuko nivy'Imana yabarokoye mu ndwi heze ntabwo baje gukina na Bumamuru uko nta warazi imbere ya equipe nka Interstar ariko bara yabatabaye ariko yabatabaye ubundi kandi match ubundi bw'abazobekina match bazokiza ariko bari bavuye muri mu karuhuko imyimenyerezo bayitanguye novuga ngo bacerewe imyimenyerezo ntibayitanguye mu ndwi yahera bariko bakorera kuri Enarya mu Ngagara barakinye na match ya mikare mu gihugu ca Kongo barayikinye equipe ya Interstar ariko reka turindire kumbure Interstar na Emery Kadogo wayo nabonye bafise n'urugamba ku munsi w'ejo bundi ndaza nkibaza uwitwa ani mubona Emery benshi bazi ku izina rya Kadogo ubundi aracafise iyo myaka yo kuza na ma equipe ubona ko yuzuyemwe abana bakiri bato abana baba bagifise iyo souffre canke bagifise izo mvuvu baba bagifise uwo muvuduko mu bintu byo kunyaruka canke mu bintu byo kugongana eske uwitwa Emery Kadogo n'imyaka afise turaza kuba tumubona nawe aza kuba abyitwaramo neza cane canke turaza kuba tubona uwitwa n'umunye Emery Kadogo aza kuba gwirirana nivyo n'umusore yaje kuba batwereka ko abishoboye yaje kuba kina imyaka itari mike hano mu gihugu ni n'umusore amaze n'igihe kitari gito kuko ari mu mageneration amwe aba side ntibazonkiza baba asore bagiye batandukanye mu mageneration ndavuga nyakwigendera ba Papa Fati ba Makenze eske witwa ni mu mwana Emery Kadogo turaza kumubona agifise izo nguvu zo kubandanya yiruka canke turaza kubona Emery Kadogo ubundi ukwego ko arasubiye hasi dusange n'ubunini wawo ni nyene aracari karondera amafaranga yo kwibesha ariko performance n'inzikizati biragoye kumujajinga canke ngo tuze tumucira urubanza ariko ico womenya cyo kandi cyo tumaze kubona muri football y'uno munsi ba nimero 2 canke ba nimero 3 abari abasore bakiri bato ariko twabonye ubundi abasore bakiri bato Papa Claude n'ubundi kwa Interstar n'ubundi yarakibutera Papa Claude bani so yafashe Interstar gusubira kudu ubundi yarahari n'ubundi yarakibutera kabisa ugiye kuraba uyu Nimona Emery Kadogo biraza kuba bimuhanga ariko abura n'abasore bakiri bato nka ba Kesi Jordan nkuko wabivuze abasore se bacenga bagacenga n'ivyatsi nka ba Kesi Jordan ugashaka ko wararavye mwana kira muri Rukinzo uyu Destiny afise imyaka mike gose umusore ntafadika urumva rero nkuba ariko yatakana n'uyu Nimona Emery Kadogo antuka imyaka imaze kuba myinshi hari ibyo utabugikora ni na poste zabo bakoresha ingufu nyinshi ndagwa nkagaruka hari gihe usanga niyo experience ubundi nayo bikenewe hari match zaba zikeneye experience atavyo kuvuga ngo ni ibintu byo kugongana ubundi uruza abasore bashaje bagoma bakinye ubundi experience 7 imyaka afise ariko reka ndaguhakarira bwana umuvandimwe Dani Alves yaravuye muri Brazil agaruka kwa FC Barcelona kandi turagarukanye nimero 2 mwiza ariko umuvandimwe inguvu yarafise akihari nizo yagaruka ariko n'ubundi yawuteye Dani Alves yawuteye bane yaragishobora kwiruka umaze gukura hari amamonto utabugishobora hari amamonto utabugishobora bivanye n'imyaka uba ufise hariho byinshi hari ibyo uba ushobora gukora n'ibindi utashobora gukora kuko uza gusanga amabresi usanga ufise imvune urumva usanga ufise imvune ukazusanga hariho byinshi nk'inguvu usanga yarafise kiyagiye mwo muri par exemple nk'inguvu ubundi nguvu nyene zitegerezwa kugabanuka yarafise muri 2008 nka Nimona Emery Kadogo inguvu zo zagabanuka sizo nguvu afise ubu muri 2024 ukura vyumva rero navuga ko ni Nimona Emery Kadogo uri kuraraba
Egirevre mu kwa Interstar yarakeneye kuko ugiye kuraba Interstar ubwugarizi bwabo ntibwari bumeze neza kandi ugiye kuraba muri Interstar n'umukinyi ubona ko hariho byinshi azoba aje gufasha equipe ya Interstar iyo experience nubwo kugarira azobibafasha mu ugiye kuraba ama-entraînement Interstar ikora ukaraba ukungene Emery nimona Emery Kadogo ukungene yitanga muri entraînement ubona ko ari umukinyi ubona ko hariho byinshi azofatira equipe ya Interstars kandi ugiye kuraba nkuko Apollinaire yabivuze nta marufu beke novuga ko Interstar yarafise ari kuri nivo nziza nkiyo nimona Amerika Doga ariko kugiye kuraba ariko uravuga ko Amerika Doga ari kuri nivo nziza gutubirabiye he ndabirabiye he ko mbona witwa Amerika Doga ubundi yaramaze n'imyaka atana equipe ubundi yifitiye waza kuvuga ko nivo nziza ariko ayiriko he igituma mvuga ko ari kuri nivo nziza arafise experience kandi ukiye kuraba ariko experience ninde yavyase experience arayifise ubundi ariko waza kuraba imyaka yaramaze atari karakina umusore nawe bava bimusaba ingufu nyinshi ndavuga kwa equipe ya Interstar biravuza ko umusaba ingufu nyinshi umusore namubonye yari kakorana na equipe ya Shane mu ndwi 3 ziheze kuri centre technique kugira ariko yoguma muri forme ubundi ngira niho Michel twabonye aje kuba namubone niyo yamuboneye ngira niho yaje kubona kuko byari bigoye ahantu hoza gutora witwa Amerika Dogo kuko yiyumvira ati eske ndamukuraho umusore kabisa aho ngira yamuboneye hari Amerika Dogo nawe araza kubashimira ndavuga witwetiye ugiye kuraba uye Amerika Dogo araza gufasha nk'abana bakiri bato bari muri defense ya Interstar nk'abiswe ba Jafet bakina muri axe ya Interstar ugashaka abiswe na Imana Steve bakina kwa Afubeke ya gauche araza kubabwira ati mwe muri defense muza kuba mwitwara ukunuku kandi biraza kuba bitanga umusaruro mwiza muri equipe ya Interstar ugiye kuraba mu gihe harimo umuntu afite experience muri equipe araza kubaremesha abandi bakinyi bakiri bato ugiye kuraba equipe ya Interstar ni equipe ona kwigwiriyemwe abana bakiri bato benshi rero vuga kuba Amerika Dogo wamuzanye nico kintu bashaka kuba bakirabiye ko kandi biraza ko bifasha n'uyu mukoca uyu Michel asanzwe akoce equipe ya Interstar kuko mu gihe bafise umukinyi afite experience yakinye imyaka myinshi arashaka kumubwira ati mu gihe muri mu kibuga equipe bari kwakina ukunuku kashaka kumubwira ati genda ubabwira bagira ukunuku kandi bakabikurikiza bitandukanye n'abana bakiri bato abenshi usanga bafite amaraso ashushe umukoca ashaka kumubwira ibintu ugasanga ari karana vyopose rero vuga kuba bazanye uyu nimubona Emery benshi bamuzi ku izina rya Kadogo novuga ko ari choice nziza kuri equipe ya Interstar kuko hariho byinshi uza gusanga mu ifaze ruturo ya Interstar biriko birahinduka mu kibuga ari byinshi uza gusanga kwa equipe yane kwa equipe ya Interstar biriko birahinduka neza cyane mu kibuga reka twimwifuriza amahirwe nawe wasuwenye ni witwa Emery Kadogo ni mubona musore kabisa yazungurutse ama equipe atari make ariko agiye kuba nibaza gusozerera ivy'umupira w'amaguru nubwo binagoye kuba tumenye igihe azosozerera bo bitani mu muna Kadogo kwa equipe yane kwa equipe ya Interstar ziri mu cicaro ca Merano muri Primus League neza neza ibintu bigenda bimeze neza cyane nawe nta kindi cyo kumwifuriza n'amahirwe masa sore kabisa nawe yatweretse byinshi kandi no mutwizera ko abandanya kuba anatwereka ibigiye binatandukanye uwundi musore w'intamba mu rugamba nawe yaje kubahindagura umugwi n'uwitwa Kanakimana Bienveni wewe musanzwe munamumenyereye muri equipe nationale musore amaze iminsi ariko arakoreshwa n'uwitwa Etienne Ndayiragije kandi ni n'umusore ubona ko ivyiwe bitanguye kuba binaje habona kandi tanguye kuba yerekana n'urundi rwego runa akomakomeye uwitwa Kanakimana Bienveni yahora mu mugwi wa MFK Viskove ukinici cha kabiri hariya mu gihugu ca Republika ya Czech ariko neza na neza umugwi witwa FK Jabloneke wo mu cicaro ca mbere nawe wamaze kuba umugomwa neza cyane muri championnat nyene ndavuga hariya mu gihugu ca Republika ya Czech witwa Kanakimana Bienveni ino saison phase retour ni yagiye kuba nayirangiriza neza cyane wo bitande witwa Kanakimana Bienveni musore wa equipe nationale ntamba mu rugamba wewe iginovuga ko ari reisite kabisa yo ku rwego rw'ejuru ko yavuye mu cicaro ca kabiri sore yaduze mu cicaro ca mbere binabe n'ibintu byo kwishimira ndavuga nk'abasore nk'abasanzwe bakunda equipe nationale ntamba mu rugamba nk'abasanzwe bakunda witwa Kanakimana Bienveni kuko tuba tubona yuko urwego rwo ruko rubandanya ruduga ruje imbere yamaze kuba ava mu cicaro ca mbere nako mu cicaro ca kabiri yekereza mu cicaro ca mbere n'umusore je natangwe kubona kina muri equipe ya Aigle Noir mu mwaka wa 2018 agira parcours nziza ari kumwe na equipe ya Aigle Noir The Fighters achava muri equipe ya Aigle Noir The Fighters asohoka aja kuba akina mu bihugu bigiye bitandukanye yaciye muri yaciye state arakina icicaro ca kabiri ava state yerekeza muri Republique Czech akina icicaro ca kabiri uno munsi yamaze kuba yungana equipe iri mu cicaro ca mbere muri Republique Czech rero bwa ko n'umukinyi ubona ko amazina yo kuba afise ivyo yandika muri football
ukaraba n'ukuntu afasha equipe nationale namba mu rugamba n'umukinyi urako amaze kuba yifashishwa cyane muri equipe nationale namba mu rugamba kandi novuga ko ari n'ikintu ciza kuri equipe nationale namba mu rugamba kuyu mwana kana Kimana Bienvenue kuko numusoro ubona ko anyaruka numusoro ubona ko akunze kuba akoreshwa n'uyu mukocha Etienne Ndayiragije rero novuga ko ni ikintu ciza kuyi equipe nationale namba mu rugamba ni ikintu ciza kuri kana Kimana Bienvenue kuba agiye gukinira equipe iri premier division muri Republique Czech kuko misi imbe zoza kumona kina ama equipe yo mu Bubirigi yo muri za Norvege ari premier division ari mu bihugu bigiye bitandukanye za Sweden kuko ugiye kuraba ni equipe ubona ko imaze kubikina premier division muri Republique Czech abarika arabwa n'abandi ma equipe agiye atandukanye yo mu bihugu bigiye bihana imbibe haba hari aba scout benshi bagenda baraba bakinye rero bavuga ko ni ikintu ciza kubikana Kimana Bienvenue ni n'ikintu ciza ku barundi bose ni n'ikintu ciza kuri equipe nationale namba mu rugamba kuko nurundi gwega giye ko biraza kuba bifasha n'umukoce Etienne Ndayiragije mu gihe aza kuba muhamagaje muri equipe nationale namba mu rugamba n'umusore novuga ngo ateye intambwe kuko kuva muri deuxième division kwerekeza mu cicaro ca mbere abari intambwe ishimishije rero novuga yuko kwiyunga n'umugwi wa Jabroneke cicaro ca mbere novuga ngo usanzwe harimo n'izindi kipe nka za Victoria Plazene kipe za Slavia Prague zisanzwe zikina na Champions League novuga yuko nawe kumbure nawe ni nivo novuga ngo nayo igiye kuduga kandi turaza gusubira kubona umwana we cyari na muto imyaka 24 by the way umusore yagiye acara mu migwi gitandukanye nka mu Burundi mu mediateur kandi asanzwe anizegwa n'umumenyereza Etienne Ndayiragije rero novuga ngo kuba yemeye kuja muri muguri muri premier division biraza kumushyira ku rundi rwego kumbure nawe dusubira kubona nawe agiye nko mu yandi agiye nko mu bindi bihugu nkaho mu Bufaransa agiye nko muri za Angleterre canke za Espagne canke za Sweden uzi ikintu naje kuba nkunda ikintu naje kuba nkunda nuko umusore yagumye mu gihugu anamenyereye ubundi igihugu yakinyemo championnat zigera kuri saison zigera kuri zibiri ari mu cicaro ca kabiri saison yindi yaragiye kuba marira ndavuga yakinye Fazare ndavuga mu kwa equipe ya Viskove ariko iyo equipe nayo iza kuba inamugomwa canke equipe yitwa Jabronek iza kuba inamugomwa aza kuba yerekeza mu cicaro ca mbere premier mavyo biraza kuba binagirane biraza kuba binatuma kuvyerekeranye na klima canke kuvyerekeranye n'imyitwarire andoro ya football biraza gutuma ataco biza kuba binamutwara ku bintu bijanye no kumenyera klima canke bijanye no kumenyera ikirere abagenda rimwe ndavuga bitane witwa kana Kimana Bienvenue ikindi naco agiye kuba kina hehe agiye kuba kina mu gihugu ca Republique Czech nibyo avuye mu cicaro ca kabiri aduze mu cicaro ca mbere ariko tumaze kuba tunabona yuko mu gihugu hariya mu bihugu bya Buraya kenshi cicaro ca kabiri naco usanga ari cicaro gikomeye cyane uko dukunze kuba tunabona mu gihugu c'Ubwongereza ama equipe avuye muri za Championship akaza gahagama ama equipe ari muri Premier League dukunze kuba tunabona twaranabonye no muri FR Carabao Cup aho equipe ya Middlesbrough yaje kubihagama equipe ya Chelsea kandi ukabona neza cyane ko equipe ya Jikini ibintu bimeze neza cyane rero nibyo ndiko navuga muri make ni kana Kimana Bienvenue dushobora kubona nawe ugwiwaduze ugwego rurigero nakomakomeye ibi nabyo biza kuba bigirane biza kuba bitanga izindi nguvu zikomeye ndavuga kuri equipe nationale ntama mu rugamba icambere tuza kuba dufise ndavuga witwa Yusufu Ndayishimiye kwa equipe ya Nice tuza kuba dufise witwa kana Kimana Bienvenue kwa equipe ya Jabronek tuza kuba dufise witwa Frederic Ferry nawe yamaze kuba duga neza cicaro ca mbere hariya mu gihugu ca Sweden biraza gutuma equipe yacu ndavuga intamba mu rugamba turonka abasore bari experimente canke bafise n'izo nkino zo ku rwego rwo hejuru tuze kuba tunizera natwe kuronka amakarifikasiyo haba muri kane zikurikira canke ndetse no mu gikombe c'isi tubone nako ibintu biza kuba binagenda bimeze neza cane ubundi biraza kuba bifasha umukoce Etienne Ndayiragije muri equipe nationale namba mu rugamba nko wagiye urabivuga biraza no kuba bifasha umukinyi kana Kimana Bienvenue kuba aduza ava mu cicaro kuko nawe premier magashara karaza kuduga ku mukinyi uyu kana Kimana Bienvenue deuxième maniveau iraza kuduga ku rwego rwiwe kuko uri kukinisha cicaro ca kabiri batandukanye no kuburi kukinisha cicaro ca mbere twazemema biraza gutuma umukoce muri equipe nationale namba mu rugamba amuicizere gikwiye kuko muri equipe waza kuba ari karakoreshwa rero novuga ko ni ikintu ciza kuri uyu musore akiri muto kana Kimana Bienvenue kuko ni performance nziza ariko agenda yerekana uko bukeye ko bwije rero novuga ko ni ikintu ciza ahubwo novuga ko n'abarundi bose ko
biraza kuba binabashimisha kuko ugiye kuraba uno munsi abakinyi b'abarundi ariko bakina Premier Division mu bihugu vy'Uburaya bariko baragwiye rero navuga ko ni ikintu kiza kuyukana Kimana Bienvenue kuba anonse equipe muri Premier Division kuko uno munsi uko twagiye turabivuga azoronderwa n'ama equipe agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye nka za Suède za Norvège za Angleterre za Belgique kuko ugiye kuraba n'abandi bakinyi muri ama equipe agiye akomakomeye bose bagiye bahera muri Premier Division muri ama equipe nyene rero navuga ko ni ikintu biza kuba umusore wacu w'umurundi akiri muto ashoboye kuba yiyunga n'iyi equipe Premier Division muri Republique Czech ni ikintu ciza cane kwane ku musore ndavuga Kimana Bienvenue turamwifuriza n'amahirwe nawe muri equipe agiyemwe nivyo ni equipe itoroshe ni nihiganwa ahinduye ihiganwa avuye mu cicaro ca kabiri agiye mu cicaro ca mbere navyo biramusaba inguvu nyinshi ariko umusore tumaze kuba tubona yuko afise ihangiro muri kariyeri yiwe afise ibyo ashaka kubashika kuko guca muri equipe nka Aigle Noire ukajabuka neza cyane ukaja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndavuga muri Major League Soccer mu cicaro ca kabiri ukaza kuva mu kerekeza mu cicaro ca kabiri muri Republique Czech nuko nawe ufise byinshi muri kurerekana niyo migwi biri kiragushima ibigushimye bivanye n'ibiharuro by'iwaba bariko bagenda babona nawe tumwifurize kubana nyakora nyene mu minsi tutangure kumubona yamaje kuba yigera n'iyindi bihugu canke n'iyindi ma equipe nayo agenda ameze neza cyane ibintu biri ku rundi rwego ibintu biri ku wundi murindi bigenda bimeze neza cyane uwundi musore w'intamba mu rugamba ni uwitwa Hussein Shabani Chabarara inyuma yo kuva mu gihugu cy'u Rwanda twa Hussein Shabani Chabarara akerekeza neza cyane mu gihugu ca Libya neza na neza mu mugwi wa Town Sport Club ukiri icicaro ca mbere byamaze kuba bimenyekana neza cyane yuko uwo bita Hussein Shabani aka Chabarara yamaze kuba atandukana n'uwo mugwi inyuma ya match zitarenga 5 zonyene igitsindo kimwe imipira yavuyemo ibitsindo igira kuri 2 Hussein Shabani Chabarara yamaze kuba ava muri iyo equipe bamaze kuba banasezerana neza cyane numusore novuga ko yagiye araca mu equipe agiye atandukanye yo ngaho iwacu mu Burundi yaciye muri equipe ya Vitaro banje guca muri equipe ya Flambeau d'Oreste ava muri equipe ya Flambeau d'Oreste abone ni naye yamuramuye Flambeau d'Oreste acaca muri equipe ya Vitaro ava muri equipe ya Vitaro yegeza muri equipe ya AS Kigali yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda muri equipe yahereye muri equipe ya Rayon yahereye muri Rayon Sport ava muri equipe ya Rayon aca muri equipe yandi ya AS Kigali achava muri equipe ya Kigali yerekeza muri equipe yo muri Libya nkuko uyu Bertrand Karayivuga rero navuga n'umusore ubona ko yagize parcours nziza muri football ubona ko nawe arika agenda atanga umusaruro uko bugiye ko bwije rero navuga ko ni choice nziza kuyu Hussein Shabani Chabarara kuko nawe urabona ko ariko n'imyaka ariko agenda ariko arakura imyaka afise novuga yuko na football y'uno munsi nta nubwo binahuye n'umusore nivyo novuga ngo yubatse byinshi muri football ngaho iwacu mu Burundi rero umusore novuga ngo by the way bagiye abarundi bagiye barekrama bavuga ati kubera iki dufise ico kibazo cy'ubusatirizi ibyo bitsindo bitariko biraboneka novuga ngo Nigeria ndayiragira arazamutuma ko yarakinye match novuga ngo yari match ya Namibia yasizemo ibitsindo bigera kuri 2 nyamba tari kimwe eze kuri kimwe arazamutuma ko match yari yaherutse muvandimwe mwarabonye nibaza performance ziwiwe muvandimwe ntagishobora kureza iminota gera kuri 80 rero novuga yuko gutandukana ni ikipe novuga ngo yo muri Libya mu cicaro ca mbere nawe yaravye kumbure araba ivy'ikipe nayo musaba kuko bari yaramaze gukina inkino zigera kuri 6 yaramaze gukina inkino zigera kuri 6 yari yarose igitsindo kimwe kandi yatangura mu kibuga buri rukino rero novuga ati kuba astafinze canke kuba yemeye gutandukana n'ino ekipe reka kumbure turabe ko ashobora no kugaruka ngaha mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ni amakuru menshi nari karamugarukana canke tukabona garutse kwiyunga n'ama ekipe yo ngaho iwacu mu Burundi kumbure reka turindire nawe nivyo n'umusore novuga ngo yatubakiye byinshi muri football ariko bivanye n'imyaka yiwe reka turindire iyo azotera yerekeza ni Hussein Shabani Chabarara amajambo yaje kuba anashikiriza abagenzi bacu ndavuga hariya yaje kuba avuga ati ibice 80% birashobora kuba binyerekeza hehe shobora kuba binyerekeza mu gihugu cy'u Rwanda aho nagiriye ibihe byiza ati ko hari imigwi imwe n'imwe turiko turaza tuvugana ati utibagiye na equipe ya AS Kigali nari naje navuyemo ubundi nerekeza mu gihugu ca Libya ati ni equipe natsindemwe ibitsindo 14 ati rero nayo ukuyisubiramwo nobona ko byo bari n'ibintu byiza cyane ubundi atariko ati amahirwe menshi ndabona ko nosubira mu gihugu cy'u Rwanda ati nkaba ariyo nja kurangiriza ndavuga canke nja kubandanyiriza ibyo gukina umupira w'amaguru ndavuga n'uwitwa Hussein Shabani Chabarara sike tuvuga ko ari performance ya munani hariya mu gihugu ca Libya canke tuvuga ko ari uwitwa Hussein Shabani Chabarara nyene yananiwe na klima ya hariya yo mu gihugu ca Libya canke byamugendeye gute kuko twabana n'umusore
yakunda kwiyadapta mu makipe agiye atandukanye twamubonye mu makipe ndavuga nka za Vitaro twamubonye mu makipe nka za Flambeau d'Oreste twamubonye ashika no mu gihugu cy'u Rwanda umusore akaza atanga challenge igitandukanye ariko yaje kubashika hehe yaje kubashika muri Libya mu gihugu ca Libya matches zitarenga zitanu zonyene igitsindo kimwe itsindo bigera imipira yavuye mu bitsindo igera kuri 2 nibyo nta nibwo byari bibi ariko nk'umusatirizi n'ubundi nyene bakogomberago ivyo bitsindo ariko atuvuga ko Hussein Chabarara yaje kuba nani gwari ya mu gihugu ca Libya canke niwe ataje kuba yumvikana n'indongozi za ugiye kuraba yavuye kwa AS Kigali ibitsinda ariko arabitsinda ikipe imeze neza cyane acava kwa AS Kigali amaze kwerekeza muri Libya navuga ko mu hino zitanu yaramaze gukina igitsindo kimwe na pass decisive zibiri navuga ko novuga ko utari umusaruro mwiza kandi wari na mubi ugiye kuraba ne ekipe usanga ziba zirondera abakinyi babatsindira ibitsindo byinshi umusore ushoboye gusanga nawe atari araronka umwanya ukwiye nkuko yabigomba akavuga ati jewe bivanye nuko ntariko ndonka umwanya ukwiye nkuko ndabigomba ndashaka gusubira muri ekipe naje mvamo cyangwa ugasanga ekipe ivuga ati mu gihe twe tubona umusaruro ariko araduha utakwiranye n'amafaranga twe turiko turamuha turashoboye guhagarika kontra yiwe je na ekipe igahagarika kontra kuri we hamwe na Chabarara hamwe na ekipe bikaza kuba bituma bamuhaye amafaranga bari bavuganye hama gasura iyo yagize niyo yajaba kuko ama ekipe y'abarabu na ama ekipe abageneye ugira na ama ekipe abekarondera abakinyi bari ku rwego rwiza baza batanga umusaruro baba bagomba kandi ni n'amakipe akoresha amafaranga menshi kuko nyamba nuza gufata ikipe yiwe wayishuyemo imitahe uwasizemo amafaranga menshi kumwishuyemo imitahe uwasizemo amafaranga menshi kumwishuyemo imitahe uwasizemo amafaranga menshi kumwishuyemo imitahe uwasizemo amafaranga menshi